Imana nubwo wamwahushije, Imana yaguha akaryo ko kwihana. Byose bihagaze kwihana. Nimba Dawudi yavyaye umwana arakundwa n'Imana yitwa Salomo, ni kubera yihanye. Yatihana nta cyari gushoboka, sivyo? Petero yarihakanye Yesu, ariko arihana, ararira, arihana, araronka akaryo ko gukomeza. Yuda yaragushije Yesu, hakwihana yiha umugozi. Cyo gituma ukwiye uwawe ko wahushije ihane. Amen. Ibyo wakoze muri kahize byaraheze, ariko Imana yaguhaye chapitre nshasha. Umviriza ijwi rya GPS yandiho. Uwo munsi twari muri iyo modoka yavuga ngo turn around, turn around, turn around, kata. Wewe mwenyewe ukaravuga ati kata, garuka, garuka, wanzimiye, uri mu nzira mbi, garuka. Ibyo wakoze byose birafutika. Abana wishe bose arababwira ngo bazoza kukurekera bakuvuge, nivyo utihana mugabo ni wihana fini. Imana irabihamba nkuko tavyo wigeze ukora. Ni wihane uve mu byaha, Imana iguhe ubuzima urugendo rushasha, iguhe iyindi nzira.